kuko numvise umwita umupapa bisigure ko aba afise umugore baratwigisha yuko mu guhitamo hari ibyigisha batwigisha abahungu n'abakobwa bakiri batoya bike twihebura tukumva umenga tugushije ishano ariko iyo usenga ijambo ry'Imana rirakwibutsa yuko uhoraho ni watuma umuntu abingumba uhoraho ni watuma umuntu ateba canke anyarutsa umutima uri mu gitereko kuko Uwiteka ari umunyamaboko umutima uri mu gitereko kuko Uwiteka ari umunyamaboko mu mvura no ku zuba kuko ntawe kwishimira gusambura ariko nta na rimwe muragira tentative ngo mujye kugira mupime mugire ibipimo mumenye ufite ikibazo hagati yawe. Every story matters. Mu nkundi ndabaramutse mwebwe mwese mukunda STV dushimire umuntu wese adushikira mu buryo bugiye butandukanye. Jewe nitwa MC and remember kugira subscribe, this is your channel STV. Twese turazi ngaha kwisi ko attack na kimwe twokwishoboza atamana ariko kandi Imana idusaba bimwe mu byo dusaba gukundana ariko kandi niyo mpamvu turi kumwe n'uyu muvyeyi muraza kumumenya cyane aho afise igikorwa ciza yaheruka gukora. Ndaguhe kazi muvyeyi. Murakoze cyane. Umeze neza? Ndashima Imana. Namwe turashima. Uyu muntu mubona ico bike mu byo ndamuzi ko no mudamu umugore w'umuntu avuka mu ntara ya Cibitoki neza na neza muri commune Mugwi akaba asanzwe aba kuri centre mu Cibitoki akaba ari umuririmbyikazi aririmba indirimbo zitazira Imana cyangwa impimbaza Imana akaba asenga mu idini benshi bita abadventiste ngo bumusi w'indwi. Yego. Basenga ku munsi wa gatandatu ariko bakawita umunsi w'indwi. Akaba aheruka gukora igikorwa n'umwe mu banyarwandakazi asa n'umumama kuze wanashima umuravye no ku maso. Gisèle madame bien sûr turabona n'impeta ku kuboko abo turashaka kumenya afise abana mbere ndafise abana sangahe. Gisèle n'umudamu akiri umujene marié nta bana araronka. Ego. Umaze imyaka ingahe? Maze 2 ans. Ya, byose ni cyane n'umwanya utaragera. N'umwanya utaragera igihe ikintu cyane ndavyifuza. Umaze imyaka ingahe? 2. Imyaka 2. Jewe ndi Nyarusaku kandi ntunguko. Kandi abakozi b'Imana canke abantu bemera Imana kenshi ntibabesha. Baranirinda kubesha tubyiza. Je nkunda kubesha kuwe ntumbesha. Ego. Ikibazo cyane uratahura ko ari miracle kumara imyaka 2. Bon, bitabura utundi tuntu tuntambamye haba mu kibano canke mu miryango iyo umuntu amaze imyaka 2 mu rugo atararonka umwana. Yanda bitahura abari kigeragezo nyene hagati ya iwawe ushobora kuba wihebuye cangwe abakuzengurutse bakavuga ibintu byinshi binabiriye ariko ico nkaje nk'akarori ico ntahura nuko ikintu cyose kiba ku mwanya wacu. Biramaze gushika hagati yawe n'umufasha wawe umwe muri mwebwe akiyumvira ko undi ari we namba wapi ahubwo akenshi abadamu nicyo twihebura bike twihebura tukumva umenga tugushije ishano ariko iyo usenga ijambo ry'Imana rirakwibutsa yuko uhoraho ni watuma umuntu abingumba uhoraho ni watuma umuntu ateba ibitegura nk'akaroro nk'uwitwa Sara muri Bible urazi ko yamaze imyaka Imana yari yamubwiye ati yari yabwiye Abraham ati nzokugira sekuruza w'amahanga ariko haragiraho igihe Sara c'imvyaro atararonka umwana kuko Imana sivyo yabiretse umuntu yibwiriye ati wewe uzoba sekuruza ariko ku myaka 100 byaramaze guhera yaramaze guca imbyaro maze aravyara. Urumva yuko Imana byose ni ibikora kuri gahunda ibidushikira byose n'umugambi w'Imana tuba dukwiye gushima. Andi hari abagabo bihangana hari imiryango nzi bagiye baronka abana bamaze nka uri kuriremesha tuko turaja mu bintu sikwiremesha byo kwiremesha tugaba ndabira kubara imbere yanje hari abamaze imyaka 18 batararonka uruvyaro ariko hari n'abatihangana iyo myaka 2 barahari na benshi kandi hariho n'abaja kuvyara hanze babafise no mu nzu. Ego ikibazo rero kiri ngaho wowe uvyakira
uzoca urusambura cyangwa uzovyiranga jendi ndabisaba Imana ntibizi ariko kandi biramutse bibaye no byihanganira kuko nta kintu umuntu Imana imuha ikigeragezo ibona ko adashoboye kucihangana. Imana niyasuzuma ikabona ko nashoboye kubyihanganira izobirinda kuko ndasengera urugo rwanje nkarushira amaboko y'Imana kugira ngo ntiruze rusambure. Umutima uri mu gitereko kuko Uwiteka ari umunyamaboko. Umutima uri mu gitereko kuko Uwiteka ari umunyamaboko. Mu mvura no ku zuba wambereye ubwugamo, uri Arufa na Omega, urinda neza isezerano. Indirimbo irasohotse, nizihe ntambamye kumbura wahuye nazo? Umuririmbyi wa gospel aragerageza nk'umukozi w'Imana aragerageza kugwana nazo. Mbere biba bigoye gukorana n'umuntu mutari mu gihugu kimwe, haba hariho ibintu bigorana, communication isabwa ko iba ari ihari kwiye. Intambamye ya mbere nagiye guhura nayo niyo kugira ngo shike, narahuye n'icyo kibazo c'urugendo rurerure, gufata urugendo rurerure rw'amasaha 13 nicaye mu modoka, byari ibintu bikomeye cyane. Imana yarandinze ndashika amahoro. Ikindi kibazo nahuye naco shitseyo bukeye bwaho nahitiye ngwara, ndagwara kabisa, ngwarirayo ndaja no mu bitaro. Ndabifise inshuti n'abagenzi. Ego. Imana ibahezagire. Amen. Nukuri aho bari Imana ibahezagire. Naragwaye barankurikirana abo bashuti, biba ari ibintu bigoye cyane. Haragira no ku munsi buca dukora shooting nkigwaye, ariko narafukamye ndasaba Imana ati Imana mfasha iki gikorwa nagiye gukora mve gikunze. Ngira warabonye ko mu mashusho ntabwo wobikeka ko nari ngwaye. Narabonye igitangaza c'Imana kabisa, Imana iramfasha biragenda neza. Aha ni novuga ko ari ibyo. Ikindi kintu cangoye kugira ngo nkorane n'urya muhanzikazi, kumushikira ntago biba ari ibintu byoroshe, harimwe ukuboko kw'Imana. Ego yarabikunze cyane, ara supportinga ku buryo nanje navuze ati ni umuntu w'Imana pe. Hariho abantu b'Imana banavyerekana bakagira urukundo, ukabibona yuko ibyo bahora baririmba bibarimo. Ufise intumbero yihe muri ibi bintu byo kuririmba, canke mu myaka izo gusanga uko aririmba bindi bya bindi abandi biririmba, bya bindi byagute mu izina rya Yesu. Oya sheri waje kumuririmbira byo nama namuririmbiye turi babiri ariko ya dushaka umuririmbe dusubira. Oya indirimbo zo muririmbira nazo zoturirimbira abasheri bacu. Ya ntago byoshoboka, ni abari yiwiwe wenyine. So hama intumbero yiwanje kumwe ibi bintu ni ivuga butumwa. Premièrement ni ivuga butumwa buba buciye mu ndirimbo bugere kure, niyo hangiro yanje. Hari ikintu iri kiravugwa ngaha hafi ku isi yose nimwe wayibonye gute nk'umuntu w'umukozi w'Imana? Fata ko uno mwanya uri mushikiye ujya mu papa akagusaba ubuhanuzi nka musaza wawe afite imyaka 61 akundana n'umukobwa afite imyaka 20, wowe uri nka mushikiye amutoya wo muhanuri na cyane cyane nk'umukozi w'Imana. Murambarije ikibazo gikomeye yandi kirakomeye. Abyihoze ati ko zubakwa urukundo ryarushaka kuko havugwa byinshi. Ikintu numva no mubwira, singiye kumucira urubanza, ariko muri muntu wese agira amahitamo bivanye n'uwo bakorana. Ese niyo mpamvu ntashaka kumucira urubanza, nimba we by'ukuri nimba ariko arankurikira ari ibintu nyine yemeranya n'Imana, akaba yumva yemeranya n'umutima wiwe, akaba yumva ari bijya ujya yaronsa ari yari yarasavye Imana, akaba yumva nyine ari atewe ishema nawe
sibyo aho ndiko ndavuga ku muhungu akaba abona atasoni bimutera kuko burya gukora ikintu kigutera isoni ni kibazo akaba yumva umutima nta rubanza umucira nanje ntago no mucira urubanza ndamuhaye ko haje reka nje ku mukobwa nawe akaba yumva yahisemwo ujya musore umupapa nkuko wabivuze atayindi mvo yihisha inyuma rurukundo yumva mukunda mwishimiye akaba yaranabisengeye Imana ikaba ariyo yamuhitiyemo nta rubanza no mucira so rero niyo mpamvu ntashobora kubacira urubanza kuko sinzi kiri muri bo cabasunikiye gukora bijya kuja mu rukundo ntabwo ndakizi niyo mpamvu ikintu utakizi ntukisuzugura kandi urirenganira ukavuga ati namabanga yabo nibo babizi baratwigisha yuko mu guhitamo hari ibyigisha batwigisha abahungu n'abakobwa bakiri batoya bakira abayabaga baratubwira yuko atari vyiza kugira abantu musumbana imyaka myinshi hagati y'umuhungu n'umupapa kubera yuko nta nubwo ari na vyiza gushinga urugo ushaje cyane kuko ntabwo uheza ngo ube witeho abana bawe ubaronkera umwanya kuko uza kubibaruka warashaje ugasha usanga uravuye kuri inosi ubasize atahantu atakintu basigiye ni vyiza kuraba umuntu atakurusha imyaka myinshi cyane kuko muba mutandukanye pe ariko byanashitse tubirabisha amaso nyine hazobaho igitondo gupfa no gufisha byarangiye tuzobona umutwaro azanye n'abamarayika. Every story matters.